Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ku mukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe. Kubera iki Daniel Geras Ndabirabe yahisemo guhunga igihugu c'u Burundi? Kubera iki hari abategetsi bakomeye cane muri CNDD-FDD bari gukora ibishoboka byose kugira ngo Daniel Geras Ndabirabe agaruke ngaha mu gihugu c'u Burundi? Kubera iki Perezida Evariste Ndayishimiye adashaka ko Daniel Geras Ndabirabe agaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi? Nihe byabihuriye na kudeta imaze iminsi itegurwa n'ibihangange bikomeye cane muri CNDD-FDD, aho bavuga ko bashaka gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bongere basubize ijunja n'ijambo umugambwe CNDD-FDD kandi wongere ube umugambwe wizewe n'abarundi isinzi, kuko biboneka neza ko muri kino gihe abarundi nka bose bamaze gutakariza ikizere umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubera ibikorwa biteye isoni ndetse n'amajambo akomeye adahumuriza amaze iminsi atangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe igihugu c'u Burundi kiri mu ngorane zikomeye cane, aho benshi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo avuga byose aba ariko arashinyaguriza abarundi, kandi ibyo avuga byose ukabona ko atantumbero nziza afisiye abarundi, aho afata abarundi nk'ibijuju kugeza no kubo barongoranye igihugu c'u Burundi, aho avuga ko ari ibibore mu mutwe. Ibi nyine bikaba byarashavuje abagumyabanga bo ku rwego rwo hejuru harimo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, kandi bikaba byaratanije umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho byaje bihurirana n'ibibazo biriko biravugwa ku wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, aho nawe arembye cane, ariko abagumyabanga batari bake bakaba basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye amupfungura uko byagenda kose. Benshi baremeza ko kudeta rimaze iminsi itegurwa yari rimwo Geras Daniel Ndabirabe, akaba ari nawe bari kuzarongora igihugu c'u Burundi by'imfata kibanza mu gihe bazaba ariko barategura amatora. Ibi byose bikimara gushikira Perezida Evariste Ndayishimiye yarashavuye cane, ahita nawe ategura kumupfunga. Geras Daniel Ndabirabe nawe akimara kumenya ayo makuru yahisemo kuva mu gihugu yerekeza mu gihugu c'u Burusiya nk'ugiye mu butumwa bw'akazi, ariko icyatangaje abatari bake nuko atigeze agaruka, kandi nuko atigeze asubira kugaruka mu gihugu c'u Burundi, aho yahise abwira abagenzi be ndetse n'inshuti ko adashobora kugaruka mu gihe ibibazo biri muri CNDD-FDD bitazaba bitaratorerwa umuti. Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukubita agatoki ku kandi kugira ngo nagaruka azamufate amupfunge. Ibihangange bikomeye cane birimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo nabo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo Daniel Geras Ndabirabe agaruke mu gihugu. Biramutse bimenyekanye neza Daniel Geras Ndabirabe agatangaza ko atanze imihoho kandi ko ahunze igihugu, ibara ryaba riguye muri CNDD-FDD, akaba ariyo mpamvu ibihangange muri CNDD-FDD biriko birahoyahoya kugira ngo Daniel Geras Ndabirabe ntatange imihoho canke se ngatangaze ko yahunze igihugu c'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akabona ko aramutse anabikozewe ataco byaba bimubwiye. Ni hehe bihuriye n'ibiherutse kuba aho umurwi w'agateka kazina muntu CNDH uherutse kwa Kastati kubera amakosa akomeye cyane yakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye? Amakuru adushikira aravuga ko ayo makosa yakoreshejwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe, kandi akabikora yabiteguye neza. Ibyahise bicafuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi abamurwanya akaba ari nayo ntumbero bafise kugira ngo bamucafuze yaba mu makungu, ndetse abarundi bo baramaze kubona ko Ndayishimiye adakwiye kubarongo
kurongora kubera ahantu igihugu kigeze ndetse n'ahantu ubukungu bw'igihugu bugeze. Benshi bakavuga ko byanze bikunze yavaho, ariko nabwo bakabona atamizero bafise kuwaza aturutse n'ubundi muri CNDD-FDD. Ni byinshi tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tutatangurire ku nkuru ivuga ko Geras Daniel Ndabirabe yahenze bikomeye umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba ari nayo mvo yo kuba Perezida Evariste Ndayishimiye yarahise ambona ko ibiriko birategurwa byose Daniel Geras Ndabirabe abifisemwo uruhara, kuko yari yamaze no kwakira amakuru avuga ko igihe bazabatembagaje ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe uzahita ufata igihugu by'imfata kibanza. Dr Jean Minani asaba Daniel Geras Ndabirabe gutanga imihoho mu mabanga y'umukuru w'inama nshingamateka kubera amakosa akoresheje umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ibi byose Daniel Geras Ndabirabe yabikoze abiteguye kandi abikora mu ntumbero yo gucafuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi icyo yashakaga cyose yakigezeho. Ubundi byagenze gute? Ni gute yacafuje ishusho y'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu makungu? Umwe mu bahoze barongoye inama nshingamateka y'u Burundi, muganga Yohani Minani, yarumiwe yumvise ingene inama nshingamateka yakoresheje umukuru w'igihugu amakosa akomeye mu igenwa ry'abagize ibiro bya CNDH. Ico kikaba mu byatumye CNDH itakaza stati A. Mu kiganiro agahaze cyo ku igerekerezo rya 16 ukwezi kwa gatanu 2024, Dr Jean Minani yagiriye ko asaba uko umukuru w'inama nshingamateka atanga imihoho, inama nshingamateka nayo igasubira gutora gushasha abagize umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH, kugira ngo barebe ko ibihano bafatiwe bishobora kuvaho. Ikosa rikomeye rya Geras Daniel Ndabirabe. Ku igenekerezo rya 9 ukwezi kwa mbere 2023, inama nshingamateka yaratoye abakomiseri 5 bashasha ba CNDH, yongera itora ibiro bya CNDH bigizwe na Siste Vini Nimuraba umukuru w'umurwi, Anaclet Nzohabonayo icegera c'umukuru w'umurwi, na Consolate Habonimana umunyamabanga w'umurwi. Igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 4 2023, itegeko rya Perezida Ndayishimiye ryaragenye abagize CNDH nk'uko bemejwe n'inama nshingamateka, ariko riha abagize ibiro batandukanye nabo inama nshingamateka yatoye. Ahari Consolate Habonimana, itegeko ry'umukuru w'igihugu ryahashyize Anisia Fatiyimana. Mu gihe c'amatora mu nama nshingamateka, abashingamateka bari bahaye Consolate amajwi 96, mu gihe Anisia bari bamuhaye ijwi rimwe gusa. None uwo yaronse ijwi rimwe niwe yagenwe. Ibikosa rikomeye cyane ryahise rituma CNDH itakaza stati A. Ibiro by'umukuru w'igihugu byoba ari byo byahinduye ayo mazina. Amasoko yacu yemeza ko urutonde rw'abagize ibiro bya CNDH rwahinduriwe mu biro by'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe. Ni ukuvuga ko ari ibintu byateguwe ku buryo bukomeye cyane. Perezida Ndayishimiye yashize umukono ku rutonde yarungikiye n'umukuru w'inama nshingamateka. Dr Jean Minani yahoze arongoye inama nshingamateka yumvise ibyo bintu yarumiwe cyane, niko gusaba ko Daniel Geras Ndabirabe atanga imihoho mu kubona yakoresheje umukuru w'igihugu ikosa rihambaye gutyo. Dr Jean Minani yagize ati birantangaje kumva iryo bara ryarabaye, nobyita ibara kuko nta na rimwe bishoboka ko umukuru w'igihugu atera igikumu ku itegeko ridatandukanye n'iryatowe n'inama nshingamateka. Iyo bibaye gutyo iryo tegeko ntirishobora kwemerwa, ntiriba rikiri itegeko. Ni ukuvuga ko rero uwo murwi ntabwo ushobora kwemerwa ko ari umurwi wigenga. Si no mu makungu gusa, no mu Burundi ntabwo ari umurwi wigenga uraba agateka kazina muntu. Iyo umukuru w'igihugu akoresheje itegeko rihatahari igikorwa ateye ko umukono nta numwe acemera. Byakosorwa gute? Basubira inyuma bagasubira gutora, ntibatora gusa umunyamabanga, batora uwo murwi wose, kuko nibatabikora cyangwa bikosore uwo murwi nta jambo uzogira. Ibiro by'inama nshingamateka byarungikiye iryo tegeko umukuru w'igihugu byategerezwa kubogozwa byose uhereye ku mukuru w'inama nshingamateka.
Ibi byose nibyo byavuyeho urwango rukomeye cyane rwaje hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerasi Ndabirabe kugeza aho yiyumvira guhunga igihugu c'u Burundi. Amakuru dufise aravuga ko ibi bintu Daniel Gerasi Ndabirabe yabikoze yabiteguye neza kandi abizi, kandi akaba yarabikoze biganiriye n'ibihangange bikomeye cyane muri CNDD FDD. Intumbero yari afise nta yindi, intumbero Daniel Gerasi Ndabirabe yarafise intumbero yo kugira ngo acafuze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu makungu, kandi koko byarabaye kubona CNDH umurwi ujejwe agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi utakaza stati A. Ni ibintu byerekana ko Burundi butagifisiwe icyizere n'amakungu, kandi byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye icyizere amakungu yaramufisiye rwose cyose cyayoyotse. Ibi ngibi byahise biha insinzi ikomeye cyane Daniel Gerasi Ndabirabe, kandi bituma akarwi kariko karategura kudeta kokomoka muri CNDD nako gahita kagira umurindi wo ku rwego rwo hejuru, kuko bari bamaze kubona ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'amakungu atakibwizera, mu gihe babonaga intambamye imwe gusa bafise ari uko amakungu atazemera itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye ntibyatebye kumushikira akoranye n'iperereza ryiwe risanzwe rimuha amakuru ku rwego rwo hejuru. Amaze kubitahura yahise ategura ikintu gikomeye cyane, harimo gushaka uburyo ki afunga Daniel Gerasi Ndabirabe ku buryo bworoshye kandi bwihuse hakiri kare, atarakobora ibara mu ntumbero nyine kugumya guca intege abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ibi nabyo bikimara gushikira Daniel Gerasi Ndabirabe yahise abona ko ibintu bitoroshe, ahitamo kujya kubikurikirana ari hanze y'igihugu c'u Burundi, kuko yabonaga neza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye aguheza agutwengera, kandi yabonaga neza ko byanze bikunze natagira ico akora ahita amufata akamupfunga. Daniel Gerasi Ndabirabe ubu ngubu amaze indwi zitatu mu gihugu cy'Uburusiya. Yagiye ahenze bamwe mu bagenzi be ko agiye kwivuza, abandi ababwira ko agiye mu butumwa bw'akazi. Ariko icyatangaje abatari bake agishika mu Burusiya atanguye kwandika ibintu bitandukanye abwira abagenzi ndetse n'abasanzwe bakorana, ababwira ko ashobora no kutagaruka kubera impamvu ze runaka. Ntiyigeze asigura igishobora gutuma atagaruka mu gihugu c'u Burundi. Ubu amakuru ahari nuko ibihangange byahise biterana muri CNDD bagavuga ko Daniel Gerasi Ndabirabe aramutse atangaje ko ahunze igihugu c'u Burundi, umugambwe CNDD waba ugwishije ibara kandi wahita utakarizwa icyizere n'abarundi batari bake, kuko byabibonetse neza ko bariko bararyana, kandi mu gihe injyane ze muri CNDD bahisemo kuzikora mu ibanga rikomeye cyane. Ibi ngibi ibihangange icyo cyo byafunditse nuko byasabye Perezida Evariste Ndayishimiye gukora ibishoboka byose Daniel Gerasi Ndabirabe akaguruka kandi ntazigere afungwa. Ariko kugeza ubu ngubu Perezida Evariste Ndayishimiye nta nyishu aratanga. Abamwegereye bemeza ko n'ubundi agifise akazikira gakomeye cyane, aho avuga ko byanze bikunze ategerezwa kwihora ku muntu wese uriko rishaka kumutembagaza ku butegetsi. Amakuru dufise nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye guhenda Daniel Gerasi Ndabirabe akagaruka mu gihugu c'u Burundi, amaze yahagera akamushakira ibyaha, amaze akamufata akamupfunga nk'uko yapfunze Generali Arengiyome Bunyoni. Ariko ikigaragara cyo nuko intambara iri muri CNDD iriko irabera mu ibanga, bizarangira ishitse hanze abarundi bose bakabona ibiriko biraba, kandi nibamara kubona ibiriko biraba byanze bikunze abarundi nabo si abantu boroshe, barashobora no kujya mu barabara bakamagana iyo ntwaro. Akaba ariyo mpamvu ibihanganye muri CNDD biri gukora ibishoboka byose ngo bipfukapfuke intambara iriko irabera muri CNDD mo hagati. N'amakuru tukibandanya kubatohoreza uko tuzatumenya bishasha, turaza tubashikiriza tubanyurije kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, aho turiko turakurikirana amakuru ajanye n'urongoye inama nshingamateka niba azagaruka mu gihugu c'u Burundi canke se niba azagumayo agatangaza ko yahunze igihugu. Mu kandi kanya karibuze nanone turaza tubaha amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ku mushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, aho amakuru adushikira aturuka ku baryango ndetse no kubumwegereye adahumuriza, aho benshi bemeza ko arembye cyane. Byose nyine mukabikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Banywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.